hari indirimbo nyinshi yaririmbye mu mateka yiwe. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Hari umwuga wowe waratoranye w'umuvyeyi wawe bimeze gute? Merci beaucoup, urakoze cyane kuma ico kibazo. Je premièrement nakubwiye ko ndi muririmbyi sinzi ngo isase riva ku cuma. Yo jewe ndi umwana wa Canco Hamis nkaba ndi umu artiste nitwa Ntayasani. Bakuzi ba Mijo Talent TV urumva neza yuko impano ya Mutama ntaho yagira cahari. Uri umusore cyangwa urubaye? Yo je ndacubatse mana ndago oya sinze oya umva kubaka navuze nabi ndashaka kuba nubatse ngira nubatse ndiko ndagerageza kubaka izina canke naryubatse mugabo ntirira shining to be shine like a star, the shining star mugabo bom je sindubaka ngo mbega mukobwa kugenda vyanka nikiga mwana wa mama ko mbona amaso abaye umunani ikiga mwana wa mama ndaje tuvuga ibindi ni amateka arakwiye apa sa ndumu artiste n'umuntu akora ibintu byo gucapa biramfasha de temps en temps donc akantu ntamira n'ivyo buzima bikabaye nyotewe nimba ari utuzi nimba tuzimbye nimba twagiye mu mwambiro save urashaka kuducishizaho akarimbo kiwawe wewe personnellement wahimbye. It's more than just I love you, I want you share this and this love forever. Hello, bonjour, bonsoir et bon après-midi bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabe ikiganiro. Kuri micro ni Ange Irankunda, behind camera ni Bon Trésor comme mumenyereye. Today rero murabona ahantu hatekanye hatuje. Iyo mubona twicaye imisi yose tuba turi kumwe n'umutumire canke iyo mutubonye kuri kamera tuba turi kumwe n'umutumire. Witeka en plus de cela je souligne witeka. Twakiriwe amahigwe no kuronka umwe mu bihangange canke mu basigwa n'ibihangange. Reka ndabahe akanya canke ndamuha akanya kugira ngo tuyage. Reka ndamuha kwanza kuri micro za Mijo Talent. Bro namahoro. Ego namahoro cyane ndashimira kunyakira neza birangiye cyane ibintu vyiza n'amavuta kabisa. Ego jewe premièrement ndi umwana wa Canco Hamis nkaba nitwa ku izina rya Ntayasani. Nkaba ndi umu artiste naho ndashaka kuba ndi mekoni abantu batanzi birashika. Ukiraho nyene canke tutaravuga amajambo menshi wavuze yuko uri umwana w'umuhisi Canco Hamis kandi abantu benshi baramuzi naje ndamuzi naho ntamubonye hari benshi batamubonye canke hari benshi bamubonye. Tukiraho nyene reka tuvuge ku vyaranze canke ku vyabaye ku muhisi benshi batazi bamuzi ariko batamubonye. We wagiriwe amahirwe yo kumubona uwo muvuga gute umuyaga gute Canco Hamis mu majambo make n'umuntu ki? Okay, je ko ndamuzi premièrement ndamuzi comme étant mon père. Bon hama ibyo yakoze twabaye mu buzima sinzi abandi badashaka gutahura ugakura muga ugasanga nawe se yamahirwe ko muri hafi y'abavyeyi sawa nirinda n'ukuntu yari nzafa yarapfuye mugabo je washaka na impromene nkiri muto na mwana kubagana cyane nakuntu yoba yapfuye canke atarapfa mwari mubanye gute nk'umuhungu wiwe? Bon atarapfa bon je kuntu twabaye na nkiri muto premièrement kubera yapfuye hari muri 1900 hari muri sindi gifanza kirancanga sinuva sinzi na 1996 hama mwari mubanye gute nk'umwana? Twabana kubera je narizwe premièrement nkiri muto je narizwe na nyogokuru wanje. Abavyeyi bafise ukuntu babayeho ubuzima defa ari bize mu buzima mugaca bene umwana akugenda azimangira giriki reka yegereze inyogokuru wiwe amuyegereza bica buko candakura muga defa ntari too proche y'abavyeyi. Ariko mwarabonana ya affection nyinshi cyane muga nayo mfise umva nafise kwiyumva ubuzima ko nshaka kuba nanje umundi muntu. Malgré yuko n'undi wese ashobora gufisa amateka agereza kwigira ku bantu
abakenewe ko nawe umenye ikintu kizobera muri kazima kiwawe. Kwa nyokuru wawe hari he? Kwa nyokuru wawe hari he? Ico gihe mu Kanyosha nawe yaba hehe exactement muri ico gihe. Ico gihe ndibuka yakora sinzi baguma bimuka, yakoze mu Ngagara, yarakoze hehe mugaje sinayimenya kubana nkiri muto cyangwa kumbe ariko yaraza kuraba. Ego ubuzima ntibwawe cyane, twaye ubuzima buri vie moyenne nyene, classe moyenne, ntivyaye bimeze nayo mbwa twashima. Ukabaho ukuze atangorane, abavyeyi bakwitayeho nawe utayibona nyene gusa directement, mugabo ukabibona uko biri kwa. Uratubwiye yuko naho wagira amahirwe yo kumubona ntimwari proche cyane bivanye n'ubuzima, umwe yabari ngaha undi hariya, ariko mwarabonana akakwereka umutima w'ubuvyeyi. Umunsi wa mbere canke umunsi wabona yuko afise ingabirano yo kuririmba nka kurya, waramwumvaho canke arumva indirimbo ziyo vyari bimeze gute? Bon, naramwumva cyane n'abantu barambaza bati wumvise uyu ni so wangu, bati nararimba iki, tumva ngo ni wakomeye cyane aririmba gose n'umuntu wata. Vyakira gute nkawe? Jewe ni ibintu usanga biri ine, ni kwa kuntu usanga nawe ufise nkatara yiwawe, ibintu by'abantu usanga urapinga mugabo bakubwiye tujya mu ntakomeye cyane kandi afise amateka menshi cyane, mugabo byaca bimpa agaciro undi mwanya nkabati none papa nimba akomeye cyane maze gushika kuki canke ico kintu maze kumarira ni giki. Agaca haba igihe cyose sukuvyikawusha mbo ibintu vyama bizitanye dufase yuko bigora gutahura, mugabo bigasaba ko bifata umwanya kugira bitahura. Nta musi habaye nk'ikintu ukavuga uti kumbe vyari papa harimo akantu, ukavuga uti iki kintu yankoreye vyavuye muri wa muziki canke vyose ni hahandi nyene. Uwo musi habaye iki canke vyarigeze bihaba? Ndibuka ico gihe byabikomeye cyane, hagiye igeze kuba igihe nyene ari apfuye, hagiye haciye igihe gito yapfuye, mu kumwibuka rege cy'urupfu wiwe badutumiye turagenda nyene, haraba nyene akantu ko kumwibuka. Turamwibuka badutumira, turamwana nkiri umwana muto. Bande bavyorganije kugira ngo babatumire? Hari abantu sinzi ndamwibuka nimbande sindabibuka amazina. Barabaririmbye bagenzi we cyane. Bari yego nimba sinzi. Habaririmbye bako hari umuririmbyi umwe yigeze kuba yorganiza ibintu, nimba ndamwibagiye izina rirazo. Mugabo barikoze byaryo bya bintu byoshe, ndashika mugana n'umwana byabaye kubera. Donc wagiye kubona akamaro kavyo apfuye. Niyo ncemenya ko nacemenya ati kumbe umurasta y'umuntu akomeye cyane. Tumusitari watari. Ngo umurasta. Numurasta kubera twese turabarasta mu buzima, twese tushaka kuba barasta. Naho benshi tabikunda cyane bipinga. Tuba tuzi gituma tubipinga, tubo bantu babitwe implantamo, wa tukayifata ibindi bintu. Nka kujya ba Bobu bayivuze bita barasta ba Babyloni, muga byose nibisana. Bro, turabarasta twese turabarasta hahandi nyene. Tutavuze amajambo menshi, ariko uko biri kose umuvyeyi yamara umuvyeyi, naho mutaba muri kumwe, naho yoba yaragukora ikintu kimeze gute, umuvyeyi n'umuvyeyi bakubajije papa wawe niyindi uravuga ni naka, uko vyaba bimeze kose. Urumvise inkuru yuko umuvyeyi yitavye Imana, ikintu cambere cagushikire canke wari hehe exactement? Je ndibuka igihe yitaba Imana, je nari nakubikubwiye naye kuri plage, naye handi ko ndiyogera bacamwe we muzee urabizi, we rasta urabizi, ebana so aba yapfuye, ndi kuri plage twe tugo turiyogana ndifite ibibazo, je nanjana kwefye muhira dufatwa nabe baguma tuboshe niba ushaka dugenda. Umva washaka kwitorokera guruguru, twari dufise caractère nyene z'ubuguruguru. Umba boss nukuvyake no bati umuntu kubera ntitumenya ntitubana aragiza ugatwene twa dufise caractère zo kwa guma tuboshwe twifata sous forme ya colonialisme. Basi cyane vyake no bati reka nshike muhira ngiye confirme ko ivyo bintu hari ivyo. Waciye utahubwo nyence nk'aheje wabanje uko uroga kwanza urahera? Nagumye no Uchirata utashere ushitse muhira? Nshitse muhira bon abaye surpris yuko mbona abaye tone sinanibaza ngo ni blague kuma numva bambwiye ati umustar none umustar guco nyene apfe atakibazo yapfuye. Bon sinzi hama ndavyihangana umuntu kuba nari umwana umba abana bafise
conscience ziwabo mugabo byafashe umwanya kugira ndavyibaze n'ukuntu no bivamwo biki kunda byibaze ko vyabaye mugabo ndagerageza kuvyifatamwo biraza. Umuvyeyi mama yavyakiriye gute? Mama sinahavye numva twabonana gake kubera nakubwiye yuko wari kwabibi n'abantu bitaho yuko nabaye dike nkagerageza yuko no mu buzima nanjye sinzobe umuntu agenda mwe barabara ataye direction afisi yari kwaraje kora abantu ugenda ukazurazura mugaba yuja takibazo nico abavyeyi bamfashije. Rero kenshi wasanga defa bari okipe n'ubuzima bwabo bibagoye mugabo bakaguma banyitaho. Tukagira defa de contact bakanyitaho bakaza kundaba yarasameze gute aho bansize bakagerageza gufasha ibishoboka. Nariko ndakubaze ko mama uco gihe utashe wamusanze muhira canke wasanze ataraza mwarabana aho kwa mama kwa bibi wawe canke? Oya siyo namusanze mugabo banshikije ubutumwa. Uratanguye ubuzima bwo kwitwa imfuvyi naho atari imfuvyi cyane bavuga ngo imfuvyi n'umuntu yabuze abavyeyi bose ariko no kubura umuvyeyi umwe naho nyene n'imfuvyi niko ndavyibaza. Ubuzima ntacahindutse canke vyagumye kwa kundi nyene kome atari hafi ya mutigeze mubana vyagumye ari normal education yindi nyene mbeho wagumye ubandanya wiga nta kintu wigeze ubura kubera papa adahari canke wavyifasha mu gute? Bon je navyifashemwo uko vyari gutegezwa kwigwa ko ndavyifatamwo. Wariga mbega? Ego nariga cyane kandi nabandije ishure narize ndava muri école primaire cyo gihe niga muri école primaire do Kabondo narahize cyane ndahava namwana ciye ubwenge gose. Ndahiga ndatora na concours nayo mu bana bafite amahigwe ndaja muri Cedilac biratangura ntivyari byoshe mu à l'époque igihe cyacu kugira amahigwe kuja muri lycée abangi nguragiye twaragerageje naragerageza nkiga kandi ico gihe vyabaye byose nagerageza kandi n'abavyeyi barabimfashamo n'abamufasha bose. Tukabaho tukabandanya je nagumye niga ndashika n'igihe muga nayo mfise ya ambition yo kuba un jour umustar nk'abandi bose nkumva je serai comme mon père. Voilà exactement. Voilà. Vyabandanyije rivaliza zidinya canke horacisi nega vuga uti mutama naho yapfuye mengo ntacasize mengo vyaraheze ubustare buca buhera kubera apfuye? Non pas du tout nabandanye cyane sinigeze ncika intege nakomeje ndakomeza naho nari mfise nk'ibintu bikorwa vyagosanga ntibaraja habona mugabo naragerageza nkakora nkaguma nkora gusha n'ubundi akora. Urumvise yuko mutama apfuye Canco Hamis nta kintu canke nta ntege nke vyaguteye urabona yuko ubuzima bwagumye bubandanya kwa kundi nyene canke hari cahindutse nta bintu vyinshi uyumviriye kubera yuko umuvyeyi amara umuvyeyi yantreta naho mutaba muri kumwe ariko hari vyinshi agufasha kuri wewe wavyakiriye gute canke nike kintu cyagupushinze kugira ngo ugumane ivyizere hahandi nyene uvuga uti kumbure ntaco nzobura ni vya bindi nyene abavyeyi bazogumanyitaho amasigaranye bibi wanje na mama wanje wavyakiriye gute canke vyabandanyije bigenda gute? Bon jewe sinzi navyakiriye nkuko umuntu wese ashaka kuvyakira kubera premièrement urupfu umuntu arashika urupfu rukaba cyangwa gashika mugabo nibishika imprévu ni ibintu utashobora kuvuga ngo wateguwe cyangwa mugabo bishitse uragerageza kuvyakirezamo uvyakiramo. Sa bon harashitse igihe ndumva yuko umenga ndi découragé mu mipango yanje ibintu napanze mugabo ndi mutima urambwiye ati utegeza gumizako ibintu vyashitse kandi peut-être nshaka guhindura imigambi y'Imana. Bon ndagumiza ko nyene mbira ko kubabaza mugabo kavuga ati ahubwo bimizindi nguvu menye yuko ndi ku isi kandi igihe cyose ntawe uzomenye yaja ni yava mugabo Imana yoyo ibigufitiye imigambi ku bikorwa byose ukora. Rero nca ndagumiza ko guco nyene nagumye pambana ndiga ndabandanye niga abamfasha bakamfasha situ umuntu wamfashije mama wanje ntago atagize yanyitabe nakuze mu wanje afasha cyane. Hama ndakura guco nahise n'abandi bavukana mugabo Canco Hamis yari umuntu yakoze ibikorwa bikomeye cyane yari umuntu yarakwiye kuyibuka muri iki gihugu nk'umuartiste akomeye atigeze aboneka no muri iki gihugu tugerageze kubifata ku bikorwa vyiwe yakoze.
rero je sindabivuga en tant que umwana we son fils ndabivuga en tant que ni umuntu wawe wese avyumvamwo azo gukurikiza ibintu ko bishoboka sho kumva bati Canco Hamis kweri yakuye agateka kaboneka ikibanza gikomeye cyane muri iki gihugu naho bishika de temps en temps abantu ntibabifate kumwe cyane bitagure muga umuntu ashaka kugira gatoya agatima kuvuga ati ikintu twibuke dukunde igihugu defo abantu turarimba ugatumuga tugashanga kwimita ibintu by'abandi bantu sawa tukarimba tukibagira iby'abandi bayimbi nubwo biruko bro hari connaissance canke ico turushije kuri Canco Hamis kubera yuko we waramubonye akantu k'umuvyeyi ntikabura nibihe bihe uhora ukumbura canke uhora wibuka ukumva umengo abantu hari akantu je ndibuka igihe nari ntangwe gukura gatoya Canco Hamis twarahuye ndimuze kubera nakubwiye ko nari mwana kubagana umva ibintu usanga biva mu buto bigenda bikura twarahuye ndahantu ndiko ndakubagana guca turahura hari muri bien avant yuko apfa yaciye ampa igihumbi cogera amahera ni abepe nka 10,000 yuma n'umwana igihumbi bo bivana umwana umva buri umwana muga igihumbi nico kintu nibuka cyambere kandi twari duhure nyahantu ntitubana ibiki muga twayisipwe ubuguruguru acama kanoti k'igihumbi nakamazemo imisi niri amabarafu twazigura 10 francs bu 10 francs nukure 10 francs bakuzimbye sana VIP sana 20 cyabibaza gihumbi naguma njya amabarafu cyanibo kavye nk'umuntu akubajije nka wewe uri umwana wiwe Canco Hamis n'umuntu ki yarameze gute mu buzima busanzwe yakunda ikiyankiki Canco Hamis mu ncamake je sinkunda kubesha guhisha ibintu Canco Hamis yari umuntu ari doué de ce qu'il est en train de faire yari umuntu yumva ko ari capable rero des fois umva muri environnement abantu bashaka aba de confusion bakagufata gutari mu Canco Hamis yari umuntu akomeye cyane je numfata kuba na mwana gato nanje nansheke ngire itape y'uwanje mu buzima nogira ko mugavye amaye umwanya ugira ntahure ko yari umuntu akomeye cyane namenye ku mateka nawe yapfuye abantu bose baguma bibuka murakomeye cyane gute mu gukompoza mu kwandika directement cyo byumva umuntu baguma defa yamuntu mbete rasije nibuka yuko Canco Hamis yagize ibintu des fois petit avoir des événements turagukeneye cyamuna ati ko ari umuntu akomeye no munkeneye kubega non quand même tu es son fils tiens bon ikintu gikomeye sana uravuze ngo yari umuntu akomeye bivanye no kwandika kuna abantu bamu agaciro warabona yuko ari umuntu w'akamaro abantu indirimbo z'akamaro des fois twebwe abasisi moi même je suis un artiste yimba ngo nagukunze ngo ni mwiza ibintu vya entourage ibiki ivyo abona mugabo ntarabi biba mu buzima bw'abantu hagira impanuro hagire gukebura des fois garukiraho kibona cumenga ariko abwira nenga je nasaze niboreza cumenga ariko abwira jewe yari yarimbiye wowe atubwiye ko ari umuguruguru c'est très dingue tout ça confusion wari wamunani sinenje no oya ntiharigere pas longtemps ntihari bwagere muga ndashobora kumva ivyo ariko aravuga nkumva nk'iyo ndimo kugarukira nsumenga sindi yari yabonye ko nasaze akarimba jewe nasaze kanigaruwe basize hari indirimbo nyinshi yaririmbye mu mateka yiwe kumbure hari indirimbo igukora mutima canke wakunze cyane kurusha izindi niyihe urashaka kwituririmbira ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarange ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarange usa n'ijuru risharijwe inyenyeri usa n'akayaga ko kumugoroba usa n'amazi y'umusarara ekusa n'Imana yakungabiye ndahijeje nzorimbeje bigabishobora yindi ni afite abazokurondera baririmbi ngo mbega mukobwa kugenda vyanka
nikiga mwana wa mama ko mbona amaso abaye umunani ikiga mwana wa mama wicurikira nk'umwana w'imfuvyi hatagira iyaja amosozi yawe yirirwa aratemba nk'amazi ya mubara handi ndahejeje tuvuga ibindi n'ibisigaye amateka arakwiye. Okay, reka tuve mu buzima bwa muvyeyi canke bwa nyakwigendera turi mu buzima bw'iwawe nawe rero urakuze ubura umuntu hari aho umaze kwishikana antuka kandi hari naho ushaka gushika wewe nawe ku buzima bwawe personnellement uri umuntu ukora iki usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe hari umwuga wowe waratoranye w'umuvyeyi wawe bimeze gute? Merci beaucoup urakoze cyane ku ico kibazo. Je premièrement nakubwiye ko ndumuririmbyi sinzi ngo isase riva ku cyuma. Bona uburimba ubuzima nshaka nawe ibintu ubona uko bikamenga bisa nabi bakabona ko vyerabura hagi usanga vyera. Mugajya amaso yawe hari abantu bashaka kuyaziba akereka agerageze kuba yirabura kandi yari gutegeza kuba rero bavuga ngo wambaye ikirezi ntabona ko cyera yego umupambana muga rero bisaba inguvu ntucika intege gumupambana nico nosaba no kumurimbyi wari wese ukurakora ndushika intege uvuga ibintu byanse gumiza ko hama Imana izo fashije nawe wifashije nko abakera bayivuga Imana kwifasha uwifashije apa ndumu artiste n'umuntu akora ibintu byo gucapa biramfasha de temps en temps donc akantu ntamira n'ivyo buzima bikabaye nyotewe nimba rutuzi nimba tuzimbye nimba twagiye mu mwambiro save igatumeje habera neza irambire mabuja safi buri musore cyakurubaye yo je ndacubaze mana ndago oya yo sinze oya umva kubaka navuze nabi ndashaka kuba nubatse ngira nubatse ndiko ndagerageza kubaka izina canke naryubatse mugabo ntirira shining to be shine like a star the shining star mugabo bom je sindubaka ndashaka kuba nakunda nk'umudemu mugabo sanga afati birasa wewe urastrugglinga ubuzima nibamene nkene umuntu afise kibenzi wiki na uracameze fo bon chamaza nki umwanya bon ujya ahubwo niba nshubwenge canonde ngapanga n'imistayi kameze kumbe twabarasta tugashima bon ntawe ndaronga sinzi kutomfasha ku murongo bwira iryo soko ukunda umeze gute sinzi nkunda umudemo mwiza yaga neza mwiza kuri wewe ni ameze gute mwiza ubwiza buri ku mutima Fanya pause kwa wasa kose afite umutima mwiza ashaka befise sura mbaya ku mutima umutima mwiza umutima buri ku ama nawe ikibazo bacabagira nawe umeze uwo mutima urawufise umutima yo ndumuntu umurasa original sinde abantu bakunda barasa parce que babaye celebrity some kind of celebrity ariko urasa ni mu mutwe in your fucking heart inside your fucking in deep down your fucking heart yo uravuze ko ukora akazi k'ubu artiste uracapa abari ni navyo bituma uronka ako kantu tuzi two kunywa aho ushobora gufungura urabona yuko bifise ahantu vyagukuye birahagushikana aho ushaka ahantu hakomeye cyane gose parce que premièrement dit ou bien dit no kuvuga yuko ikintu kidafise cyo kumarira naho ugenda ugahagaruka mu bantu ugenda ukagara gose kumwe mu type uri mu gutemba natanga ufise energy nazo gusanijwe ndiko ndavuga cari kwama muga rero Imana iguhaye guhezagira uravyuka neza ukomeye abamwe bavuga neza nimba mwahanye programme no mukayaga mwashitse kumuyaga nimbaraka dira ufise ugakora kandi ndibuka jewe nageze kuba mfise ahantu nizeza ati rasudozuge cyangwa tugufasha iki mugabo nkavyizera cyane nkigamba kumba abantu barahinduka kumwanya kumwanya bace batangwa ngo we ngo umurasa ngo sinzi biki ngo tugufashe ngumva ngo ivyo bidrede cyamba ati bona mugabo Imana yamfashije cyane nk'umuga mwiza ndakura cyane nabura vyinshi cyane birenze mugabo nkaronka dukeya nkashima bro reka ndakubaza akabazo k'amatsiko hoba hari ikintu umaze kuronka canke aka opportunité umaze gukora ukaronka ku kanoti bivanye
bivanye je souligne bivanye n'ingabirano y'umuvyeyi wawe canke bivuye kuri papa wawe canke Hamis vyoba birashika. Ego biramaze gushika mu gasi cyane parce que nakubwiye ikintu ciza nta mwuga udakiza mu buzima nawe ufise ibintu des fois ama privilege wawe ushaka kuronka niba bisaba yuko uzorindira cyane croiser les bras urindiye ko ibintu bizoza muga bisaba yuko nawe wifasha ugira icyo ukora nico gituma nakubwiye bien avant yuko ndakubwiye uko naho wowe uzi kurimba ufise amadwamwe mugabo ntuca wica uvuga ati ibintu uraba ikintu gifasha régulièrement kijanye n'umwanya kigufasha mugerageze kubaho hama ibindi bizoza bukayibuke usanga ikintu ciza sana. Impamvu nako ndakubaza hari ukuntu bakunze kuvuga abarundi ngo kora iciza wigendere kumbure hari ibintu mutama yakoze kera agashimisha abantu ariko vyagiye kugaruka yaratashe bigashikira kuri wewe ivyo nako ndakubaza vyaragushikiye canke ntibiragushikira? Je nabikubwiye birashaka kunshikira ni vyinshi kubera maze gushika ahantu henshi bakama agaciro ngo umwana nonsa agaciro undi muntu adashobora kuronka bon urumva yuko aba ari ikintu muga ntavuga vyinshi nk'uraga ariko birahari tout simplement. Yego tout simplement dit. Sinzi ko ushaka kuducishizaho akarimbo kiwawe wewe personnellement wahimvye wanditse vyinshi singenda ruha biranduhisha. I want your body, all over my body. I want to hear you keep on saying that you love me. My heart just getting bigger. It's more than just I love you. I want you to share this and this love forever. Bakuzi ba Mijo Talent TV urumva neza yuko impano ya Mutama ntaho yagira cyahari ukeneye gusponsoriza mwene wacu ngahayo ashaka kumurondera kugira ngo uvyure yangabirano iri muri we kumbura acika intege birashika acika intege bro. Bon iyo cisi intege nta vision office de vie mu buzima bisaba yuko naho ibintu byo bagute nta bintu bishaka kuba un obstruction mu buzima urageze gupambana ukamenya ko Imana iriho ibikorwa vyamize ko ntucike intege fight kubera kudashira ibikorwa vyawe hagaragara kugira ngo tubimenye nka kurya mutaya mama yabikora uno musi imbuga zirahari ushaka kubigaragarizako kubera iki wewe? Kubera bon ubwo buhinga atabwo menyereje nakubwiye ko mfise ubuhinga bwo gusurvivinga nimere nk'umusirikari natanka office. Nani kubera iki navyo ushaka ukazi kawe kubu artiste ari argent gucapa niko ushaka guteza imbere gusumba iyo don iri muri wewe canke Mutama yagusigiye? Shaka yuko abantu bose bombera n'abana generation avenir bombera ko akaruriro bisigwa yuko nawe ufise passion ikintu ushaka mugagerageza ikintu kikokipa muri umwanya kandi gize gufasha amico kintu nawe ukikurikirana mugabo ufise ibindi bintu biko biragufasha nawe ufise ama passion nawe uri umustar watani umufata gusa yuko uratubwiye kucapa ariko kazi kagutunze akuburira ivyo nakurabona ko atogutunga canke kubera kutafocusinga kugira ngo twereke ibikorwa kugira ngo tugufashe. Nta kazi gasomba umuziki nivyo nkorashe just kwifasha umuziki ni ikintu gikomeye cyane ukeneye ibikorwa vyawe arafise ahantu yo bisanga kirakomeye cyane ego aho onsanga je umuntu ashobora gufata nka nimero ziwanje akaneva parce que nta adresse iri pressing fise adresse wanje ni telefone parce que nuko nkora nakubwiye ngerageza kubaho mbwa nakubwiye umuziki ni ikintu gikomeye cyane nka Canco Hamis yarinje mbwa yasize iragi Burundi yasize ikintu gikomeye cyane naje gushaka kuntera ubwoba naho no bashaka kuyemera nishisha mu zindi nzira idashoboka umba bya bikeneye yuko abantu bibuka abantu ko bari n'agaciro kabo nivyo bakoze umunimvye nka Canco Hamis niyako umuntu yogenda guco nyene agenda guco izina giwe rikibagirwa ikintu kibabaje simaro ku kibazo ciwanje ku ruhande rw'iwanje muri rusangi umurimvyi nk'ujya kabisa yakubaza umuntu bamuhiteka giwe akwiriye akaba place yiwe kwiriye nta kintu ciza cy'abagisumije urapfa pasara ibintu vyabaye aho haruguru byo kumwibuka
twaramwibutse twararyohewe barenze indirimbo ziwe nyinshi cyane haraba ibirori niho mwari muri na mere wawe kirya kintu wagifashe gute nka wewe Byo nabifashe nk'ikintu ciza cyane ni nk'icibutso cyo gushaka kuba akantu ko kwibuka canje misi bo amateka bo naho bidashika abantu des fois ibyo bena kuba ibintu byose nimba ibikorwa vyiza nube décourager gerageze kugira ama effort shemo effort ibikorwa bigerageze kuba vyiza usanga ikintu ciza naryohe sana bya bintu byo ijisho nagiye ndarimba ijwi nimba ijwi ryari ryakwamye mugana naririmbye gato bari baryohe mugajya ego urifuza nawe yuko ni wataha kwera aha kwizisi wacu ni wataha yuko bazokwibuka nka kujya meshi ego ndavyifuza cyane none ko bazokwibukira kuki ku mateka yanjye zoba urume n'amateka yaho umaze gukora nk'uwejo upfuye two kwibukira no I still got hope that in some other day to come I can be a man sure of himself and try to do what I can do and be proud of myself inshallah neza reka bo tugushimire wavuze ko umuntu agukeneye guteza imbere canke guteza imbere ibikorwa vyawe vy'amaboko yawe urakora yo kwakura kuzihe nimero canke entreta ucapa ibiki ivyo ncapanca ibintu byose numva ni don ni ibintu by'ingabira umuntu aronka guco nyine guco mugabo yari ambition ifise kuva nkiri muto je nakunda gucapa kuva nkiri muto nakunda gucapa ugasanga amakaye nacafu ibiki kandi nci ubwenge kwishumuga malgré tout nakunda gucapa kandi sinanizi ko malheureusement un jour l'autre bizogira ico bimfashije binkabira comme métier bikamfasha byabaye kandi rero ico nifuza ikintu abantu bose nibazocika intege ku bintu bakunda bakora bazokoma bavyitayeho kame ntuzomenya ikintu kizogufasha mu buzima usanga ikintu ciza uragerageza ikintu cyose urabe ugikoramo ufise passion ugerageza ugikore ntibitaye abantu bagerageza guca intege yego comme conseiller bro sinzi wavuze yuko ibintu vy'imboga atavyokurikirana cyane nka jewe nkuko ndabibona nobona ko create page ukazurashaka ivyo bikorwa vyawe kugira ngo umuntu abikeneye canke abibonye ushaka gushaka nimero munsi kugira ngo azara kwakura uzumva gute nimero naho no ishirako nakubwiye premièrement ukoze ibintu vyiza utegeza kuba proud of it utegeza kuvyishimira bijya abantu bajya bagiye ibintu bapibia sinzi biki sinzi ukuntu ubuzima baba waharigiye usanga je nka je nkunibeye urashaka gukora ibintu vyiza usanga nawe utabirondera gose bikaza rero ntibisiba bijya gupiblia cyane ko ariko kuronka akazi shaka birafasha kubona abantu ivyo ukora nta kintu kimwe ura muri socre si socre ikintu cyose nakubeye cyumvemo ko gishoboye kandi ushobora gukora ivyo byose no kuva kera n'abatamu bakera ataraba mu media barakora ariko si akera si amateka niyangana mugabo bose nk'ubu barapiblia amateka ntangana bon ça veut dire que ça veut pas dire ko upiblia cyane ibintu bikova byago hana bapiblia ibintu faux ibintu vya fake murapiblia ugashira umuntu kumbe ni ibintu juste wabonye publication ugashiduka attention les gens ni kandi cyari komeye cyane kintu yo message nishika ku bandi bantu faut te soucier de ce que toujours tu vois urabe exactement injira en profondeur urabe ikintu ico kintu birafasha basi ntacu reka utadutanga ku kanimero kugira ngo umuntu agukeneye canke ese naho atarabibona nimero yanje bon ni 68 835 293 hakaba n'indi ya 72 043 363 reka nisabire basi mu kiganiro apana inbox uze kumudukorwa twawe naho twoba tubiri dutatu ndadushira ahantu hanje mpora nshira udukorwa tw'abantu kugira ngo babe yatira nta kibazo n'amateka menshi ndashima Imana niyo wambaje yo navuye sinokwe kuba naho ugira iyo uvuye iyo ugiye ushaka kuvuga ko washitse ngo kubi ibikorwa nubu ufise ahantu heza washaka gushika bijya bikorwa bizofasha ahubwo kuzogira ibindi vyiza kugira ushike n'ahandi heza asumba naho wahora ndagushimire cyane ndakugira ngo merci beaucoup kandi courage ku kazi uri kurakora na vision ufise Imana izigushikane kugira ngo ejo na canke hirya ejo ni wataha tuze tukwibuke nka TS je no artiste ku zina ry'ubuyizi ntwa TS mugayindi zina ni Ntahe Hassan
no kuri Facebook bashaka kuyisangaho ntahe umva ntahe bisigura justice for life. Nahe Hassan. Merci beaucoup. Ciao ciao. Subscribe, share na commentaire kuri Mijo Talent TV. Twebwe ko tubakunda cyane. Ciao.